ni hafi igihe cy'isaha zitatu ni mu gatondo. Aba harimwo abakozi bagiye ku buzi bwabo bwa leta canke ubw'abikorera ivyabo. Hari n'abagiye kwa muganga, eka n'abagiye mu mirimo itandukanye hagati mu gisagara i Bujumbura. Aha barorereye bisi ishobora kubakura ngaha turi kw'ibarabara ry'indwi ryo mu Kanyosha, niho bakunda guhagarara barorereye bisi ibatwara, ariko rero nta vyizigiro vyinshi bafise. Nke cane zishobora kuboneka nizikorera mu isoko aho bita kwa Siyoni. Kugihamana bisi itwara abantu mu gisagara iraje, ariko rero ni benshi cane kandi ntivyoroshe kurira. Nkuko muriko muvyirabira, abagifise amabasha baca mu madirisha. Aha rero uca wibaza uti mbega abatama n'abatamakazi canke abakenyezi n'abandi bantu badashoboye guca mu madirisha ubo bihava bigenda gute? Ibi rero bigatumwa nuko ahanini abarondera ibitoro ku masitasiyo batabironka vyoroshe. Imirongo ni miremire. Aho twaciye mu Kanyosha kw'ibarabara rija mu Rumonge, amasitasiyo yose imodokari n'amapikipiki vyari bitonze umurongo. Nta n'icizere bari bafise ko bashobora kuronka ibitoro bibakwiye. Ikibabaje tubaha amahera tujabukanya kabido ikibabaje twebwe turajabuka hakurya ngo tugiye gusaba igitoro tujanye kabido ntibaduha kandi baratwirukanye hariya none tuzoca dusaba gute ko batuje kutwakora mu bubiri kandi babona natwe tudashobora kujabuka hariya natwe nuko ni baturabire kandi basize turaronka n'igitoro nakeye bariko baratwirukana naho twatwuka naho tupanze uko twitwereza abana kujabuka hariya n'ibibazo kujabuka hariya turadutegera ikibici n'amaze n'imodoka ari twogira hariya zikaza kudusatira kandi imodoka zonwa hariya None wewe umaze igihe kingana gute hano urureba ibitoro? Jewe kuva ku munsi wa gatatu umuntu aratonze arindiriye ko aronka ivyo bitoro twarabuze. Hano ngo bavuze ko igitoro kiriyo, none ingorane yo biri he? Igitoro kirahari gusa iyo hatanguye kuza kunywa amabisi atwara anywa amazutu twebwe ntituba tukirose kubera bicavuga ati ngo ziza gutora abantu benshi muri vile natwe ntituba tukirose bacatubwira ati nimurindire hari aho tuja ngaho tugatonda bakaduha umurongo ariko babonye none aho muca musaba iki none ababijejwe? Twe twasaba yuko bodutunganiza natwe tukaza tukaronka nk'abandi kugira ngo bakabitanga ku muntu turabe ko twoza turaronka n'irasiyo igihe kingana iki hano? jewe guhera ryo saa 2 ndataha tubwira ko caheze ndasubira ndagaruka nko mu masaha 9 z'ijoro n'ubuya gushika ya masaha ndacari ngaha. None mu by'ukuri murazi neza ko kihari? Aha kitero kirahari wonyene nabitwibwiye igitero kihari ko banagipakuriye cyo tubona baragipakuriye cyo mugana ntani mahigeza tu ubwo byo babiterwa n'iki mwiyumvira? Nta ubizi kweri kubera mwene station ni wafata ingingo yo bakavuga ati ndacugaye canke nkeje bacuga bagitugariye ko je cize hajya imbere y'ipompo acavuga ati gitoro kiraheze hama cyaza nikindi ari hano kuri kiduhe cyo kumugoroba. None ko muri ngaha bakavuga ko ibitoro biriyo kubera iki batabaha ibitoro? Bimaze yimbi yose ariyo biri ayisiterene zitatu hajya. None mwe ingorane iri he kugira ngo ndabizi kirarindiriye ko biduka ico gituma ngira bazoca babiduha iyinga yose turara ngaha twirirwa ngaha. None hamwosaba iki abajejwe? Oya leta niraba ikikora kugira turonke ico gitoro hama turabukungene imiryango ibaho none imiryango ubona ibayeho gute? Wewe usaba iki ga shefu kubijanye n'ibi bitoro? Dusaba yuko yoraba nyene kaduha ku gatoro tukabaho kubera urabona vyatunaniye vyatuyangara n'imiryango birasaba.
ahasanzwe harorererwa amabisi kw'ibarabara rya Rumonge aha mu Kanyosha hose igihe cy'isaha zitatu usanga abantu bahagaze kandi atani icizere afise ko bashobora kuronka amabisi abatwara. Abakiri bato babishoboye baracishamwo bakagenda n'amaguru kuko icizere cyo kuronka amabisi gisa n'icyaheze. Kubagize amahirwe yo gushika mu gisagara kuvayo naho bica biba ibitoroshe, haba kuri parikingi y'izija mu Kamenge canke izija mu Kanyosha hose imirongo ni miremire, eka nta cyoroshe uba uja mu gisagara canke uvayo. cyangwa ubaze amapasiteri yose je sinje kwambuka ku modoka yawe. Uyu ari mu baraba igituro ca Kanyosha avuga ati ibitoro vyabaye ndanse atariko hanini ngira ngo biva ku ntambara ziriko zibera mu bihugu vya Ukraine n'Uburusiya, ariko rero hari ico asaba leta. Bitwa Nchima Jean batazira musauza muri parking. Yego. Abantu ni benshi kuri parking. Ibi bintu mwebwe mubibona gute? Ibintu kuno byerekeye abantu kubura imodoka suvuga ngo ni leta cyangwa kuvuga ngo nabene imiduga nuko hari intambara ikiraba ahantu igitoro gica cyugagwana kibere kwinjira mu gisagara mu gihugu cy'u Burundi. Intambara ikiraba hariya mu kubazi ibihugu bimwe bimwe. None icyo gihe mwebwe mwungurizaga mubonaho Kino cyokorwa nuko bofata ama station hamesha ari karamwe igitoro. Bibafata izo modoka ziziko ziriko zungurutsa passage benshi. Nikiwa aribo bahereza imodoka arizo kubera bazi ko aribo batonda gukazi aribo baja guhira kare. Ni yafata imodoka zitatwara abantu bazihereza zitatwara abantu. Usanga izo modoka nazo ziriko ziracererwa kuri station. Zibu mu kutonda. Na Faustin Kumana umukuru ku rwego rw'igihugu w'ishirahamwe Parseme hari icyo asaba leta cyokorwa mu maguru masha kugira ngo abiyunguruza boroherwe. Twebwe twibaza yuko twararoza akanya kugishikiriza bikwiye hagiye harafatwa ingingo twerekana ingaruka kuko nibi byuko igitoro gishobora kuzobura twarabibona no mikete twege twandika twaravyanditse turasohoka urwandiko bamwe n'abari yabayibona ukundi ariko ibyo twavuga nuko twari twavyize neza turabira nibaza rero yuko ubaho bigeze nibaze yuko twosaba ko inama shikiranganje niyo leta yuko yo twigira ico kibazo kuko kirageze kuko kirafata intera ndende yo gusa no kumenga ubuzima buriko buragenda nayo gusa n'ubuhagarara abantu bagenda n'amaguru amabisi abuze abantu bashobora gukoresha ingendeshwa zabo zindi bari bariguriye ari amakinga canke amamoto canke n'ibiki urumva ubuzima ingende buriko buragenda n'ibintu bigaragara uri twosaba leta kabisa yuko yo twigira ico kibazo mu nama shikiranganje hanyuma ikindi tuguma tugarukako nuko ibi bintu birabwa n'ubushikiranganje butandukanye abahinga turasabye ko boshiraho umugwi wihuta w'abahinga batandukanye bigibazo turimo kuba umushikiranganje canye kubiki ntuce umuhinga w'ibintu byose tuze turumva nsuko bakugenye umushikiranganje bakubwira ntuce umuhinga dogiteri mu bintu byose ntuce umenya byose ushiraho cadre kugira abantu bashobora kuba boterera bazanishe ku bibazo nawe urabe ngene politiki imeze ngene ushobora kuja mu ngiro jewe nibaza yuko nitwaguma gukibazo tutavyicarira abarundi barasomeshejwe igihugu cy'u Burundi abahinga carabasomesheje bamwe bavuga ngo bari hanze ngo ntibaga n'abaje ngahano turiko turabakoresha abaje ngari ibyumviro ntitubiko turabikoresha none ibibazo bishaka bitogwe nani ibibazo byose umusemenye politika bitora umunyepolitika ashiraho cadre nyimba bashaka gukora vaccine umunyepolitika ashiraho cadre mwarabibonye abahinga bakini wakora ivyo nico gituma rero tuvuga tuti iki kibazo hari ubushiranganje bw'intu gutwara abantu n'ibintu hari ubushiranganje bw'ubutunzi hari ubushiranganje bw'umutekano
abo bose ntibashobora kwicara hamwe bakaraba ingene ibintu biriko biragenda. Ikibazo ntishobora kwifatirwa n'umuntu, kandi ibyo tubivuga tuyanikije ko igihugu cy'uburundi turagikunda, ntabwo gikunda gusumba abandi. Zaradusomesheje dutegereza guterera ivyiyumviro, nta muntu azotubuza na gatoyi guterera ivyiyumviro kuri iki gihugu ku bibazo tuba tubona biriko biragenda nabi.